twaje hano kugendera Burundi nk'uko twamatugira mu bindi bihugu uko dusanzwe tubikora muri nama nshingamateka isekira ibihugu indwi bigize umuryango wa East Africa. Ibikorwa byacu dushobora kubikorera hariya aho twicaye Arusha canke tukabikorera mu bihugu bigize iryo shirahamwe. Twaheruka ngaha mu Burundi mu 2016 haraciye imyaka 8. Ubu rero tuje kugira ngo dukore ibikorwa byacu hano n'abarundi babonereho yuko ishirahamwe ryabo ribazi ribakunda ko nabo bahageze yuko bagenderwa. Ico twabonye rero nuko rino shirahamwe ryacu mu bihugu bigize kano karere ari shirahamwe twasanze abatari bake batarimenya neza, batarizi bikwiye, haba mu ndongozi, haba mu bene igihugu riraba. Twasanze bose batubwira bati ntitwumva neza, ntituzi neza iryo shirahamwe ico rikora, amabanga rijejwe, kugira ngo tumenye ingene ishamwe tubaye mu ryubatse rimeze. Ubu rero twebwe turifuza yuko tuzokora uko dushobora kugira ngo iri shirahamwe cyane cyane aba bashingamateka baryo bamenyekane mu bihugu byose bigize kano karere. Tuzobandanya rero dushinga uvu nyinshi kuri ibikorwa kugira ngo tumenyekane, abagize n'ushirahamwe bamenye iryo ari ryo ku neza yabo. Tukaba rero tubamenyesha ko turi kumwe n'abashingamateka bagize iyi nama nshingamateka ya East Africa, bakaba ari 63 kuko turi bihugu indwi, igihugu cyose gizurukirwa n'abashingamateka 9. Turafise rero abo twokwita muri bo abatowe na bagenzi babo kugira ngo bafashe mu gutunganya ibikorwa by'inama nshingamateka. Nabo ni 14. Nuvuga ko mu gihugu cyose gitorwamo babiri, umufasoni n'umugabo. Murumva ko twe tubyitaho cyane. Turafise rero n'imigwi ikurikirana buri munsi ibikorwa by'inama nshingamateka. Ya migwi mwita amakomisiyo ngaha muri mu gifaransa hano nayo dufise 6.